no mukobwa ni mwiza cyane kandi bimwe mu bintu nkunda kuri ndakunda amasoni aramwishe ndakunda ukunge navuga ndakunda ukunge nasa ndakunda ukunge niyumvira ndamukunda ndi kumwe nawe bafise vibe dasanzwe bandi Mr Vibe ndamwifuriza ibyiza ndamwifuriza ko abameze neza fiko yagize ubwoba iyo umukobwa akunze byanyabyo agashireko umukobwa akunze byanyabyo aba ari umuntu atekanya tuje adashobora gukesya ngo ariko arayebayeba ngo aja mu tuntu naturiya abatekanye ijana kwijana niyo adakunze mugabo umuhungu nawe nubwo yokunda byanyabyo vibe arabizi nawe nyene nzibiki basi hari ukuntu hariho umuntu muhurira mu kintu mukumva connection ni nziza hagati yanyu wow rero naravya appreciatinze cyane waravya appreciate kandi wumva biranukunezereje n'urukundo rwo kubana nk'umugore n'umugabo oh yeah really Hello n'abakunzi ba Yaga TV, uyu ni Mr Vibe. Iyo mwumvise ino seko nukuvuga ko haba hari ikintu gishasha. As you see, imbere ya kamera za Yaga TV turafise couple iri suitable. Couple iri kirabikora bigacika irikira bica bigacika hano mu gisagara ciza ca Bujumbura. Ni couple sindamenye izina ryayo baraza kubitubwira ariko urane uko iguma isa neza iri so smart. Mukanya turaza kubabariza ibanga inyuma yuko dusaba ngo tubabwire abo bantu igituma baguma bafite vibe. Ni fiko umwami muri filime ndundi sinzi ko avyemeza. Yes, reka tubaze tubakire baramutse abakunze ba Yaga ndetse banatibwire kazi. Les femmes d'abord. Ya kazi. Hello ndabaramukije cyane ni Christelle umukinyi wa filime ndundi. Wow. Yeah. Na kandi kariko. Okay. Rakashira. Fika ariko uyu munsi ngira uraza kwiregera canke uvuga ko akundi nyene. So bon je ni fiko. Ariko abavyeyi banyise ndayikeza Pacific. Wow. Abandi mukinyi wa film ndimvyi. Maja makindi umukozi w'Imana. Wow, yeah. That's good. Nigihe kirekire ndagutuma kofi ko ariko kaguma mbare yangu nzoza. Wari warindiriye uzane n'uyu muntu canke nigihe kibaje kitari bwagire. Je nibaza yuko ari gihe kitari bwa bon sigihe cyo kitari bwa amfite ibintu byose bibera igihe nyacu. Rero twizere ko iki ari cyo gihe nyacu rero. Wow. Maybe muri plan z'Imana yashakanye ne ko tuza turi kumwe n'uyu. Yeah. Yes, ndabona yuko mwikundaniye bica bintera kugira amatsiko. Ino couple yanyu ivibinze muri uno mwaka. Mbega mutoranye uno mwaka canke vyahozeho. Reka manze ngende kuri uno muntu ari ku ruhande rw'iwawe kuko wowe ndazi wovyishura ukabimara. Twari dusanzwe tuzinanye igihe ariko nta gihe kinini cyane giheze turi proche uko turi proche ariko twari dusanzwe tuzinanye nayo ndamutse ko ari fiko yaranze ko ndi kiki akijuru ntimwari mu rukundo ne Mr Vibe afete twebwe impamvu turi kumwe hano mwe yonyene ni kubera yuko Imana yo bwawe yaturemye ni rukundo. Rero so bakundana wenda ukunda ndakunda Yaga ndakunda bari baradukurikirana. Imana ni rukundo rero urukundo ruri muri twebwe. Urukundo mwana.
ndabazanye inyuma y'amajambo menshi mugenzi wanje yarabarondeye murayaga ibi na biriya sinashobora kumviza ikiganiro ndakimare ariko mwarabone ko muri ko murayaga koko nk'abantu bafise ico bahuriyeko tukaba tuzi yuko muri entertainment twibereye muri ntozeye novuga ni prank ni base mbega urukundo ni base canke kuko nta invitation turabona tukangira yagateke muzodutumira tubifate gute urukundo ni nyago nakubwimana ni urukundo twe nidukundana feki nidufakinga love uko nkunda je kuko Imana ari urukundo kandi umwana wayo ubwo nanjye ngiza kuba rukundo rero ni nyago ego ni urukundo rwo kubana nk'umugore n'umugabo oya really ibyo kubana nk'umugore n'umugabo ndabivuge gute abantu barahura bahuzwa n'urukundo rero birashaka kuzoshika ubwo bw'umugore n'umugabo rukabaho ntirubeho ariko l'essentiel nuko dukundana ubu bwo mukundanye rero n'uruwe bon she's my best friend. Oh, your bestie. Yeah. Okay. Best friend forever. Ni gute rero fiko ashobora kuba atari karaboneka n'umukobwa ari proche nawe bikaboneka yuko mbese hariho n'ibintu kanaka bakonanira ubu bigaragaza urukundo kera n'ubu kubera kuba ariko biriko biravibinga ubu nye nibaza ko ari igihe cyo kandi Imana yampuje n'umuntu maybe yabona yuko byo macingana no kuri ndayishimira cyane no mukobwa ni mwiza cyane kandi bimwe mu bintu nkunda kuri ndakunda amasoni aramwishe ndakunda kunge navuga ndakunda kunge nasa ndakunda kunge niyumvira ndamukunda iyo ndi kumwe nawe bafise vibe dasanzwe bandi Mr Vibe reka nawe tuje iwe nawe uyumva gute iyo uri kumwe n'uwo muntu niyumva neza cyane oya bivuga umuraba vraiment wow sikiyumva amasoni yo kundaba no kugira umuntu mube vuga ndaba kugira umuntu mube proche cyane hariho ikintu kiba kihari kidasanzwe kuko si bose muba proche no kuvuga uwo muntu haba hari ukuntu kudasanzwe wiyumva muri kumwe muba muhuza ibintu byinshi abari wa muntu nyene wisi tukiraho ni giki wabonye muhuza na fiko ukumva ati iki kintu fiko agikoze yo kiranya ati hadisi pardon ariko reka ndabikipinge private ukuntu kubera abantu nahari beza ariko rimwe na rimwe si beza mba nshimye kutabivuga fiko rero si mwiza simvuze ko fiko atari mwiza ndashobora kuvuga ico kintu guca ayundi mu gaca erega no best friend wanje ndamufuhira really apana cyane bimwe byo mu buryo bubi ariko nyene ma best friend ndamufuhira ko ndamwifuriza ibyiza ndamwifuriza ko aba ameze neza fiko yagize ubwoba rero hari ibintu ushobora kuvuga ubukana kameze uku iki niki dufate akunda ibi runaka ugasanga hariho ikintu kitari ciza kibaye kubera ibintu byiza wavuze cyane kubera yuko mfuhira ugasanga uhayetuye abandi yo kugira ngo bashobore kubishikira byoroshe wow muyene majambo gufuhiranira birakwiye kugira limite oya amfete nk'ubunye yaza kuvuga nk'ibintu ahundira hari abandi bacha bikangukira maybe ugasanga niyo tiyo bacakoresha kugira ngo banshikire byoroshe rero kubwo gufuha kuyiwe bwo kurinda mugenzi wiwe ahisemo kutabivuga no yeah okay yes our best ngo nabantu bakunda guhanurana nuwe muri mwe bwakunda guhanura uwundi cyane yavuga turahanurana twese ukunda guhanura uwundi cyane ninde
ukunda guhanura ubundi cyane twese turahanura oya si kuri review gusa n'umuhanuzi mwiza kandi w'ibogari thank you ndashima Imana kuba nsa nayo nikihe kintu amaze kuguhanura ukumva kirakunezereje ndavuga Fiko birahari ni byinshi kuko vuga kimwe twumve vuga kimwe arakunda kumbwira ngo ntugatakaze umwanya ngo ubone ko kuba ufise umwanya uwo munsi ikintu wocihoza ngo ndaze kugikora hanyuma uwo mwanya nyene gikore donc kora cyane Fiko nawe nikihe kintu bamaze kuguhanura ukumva nyene wo mugumana nanje ni byinshi ariko mvuze ntimvuge kimwe arakunda kumpanura sana mu bintu byerekeye n'amarelation navuga ati kuko maybe wewe ngira ngo yaribabariye usinze yarakomeretse gukomereka tugiye kuraba mu byo gukomereka twosanga abantu bose barakomeretse burya nta muntu atakomeretse gusa abakobwa nuko bakunda kubigaragaza bakabivuga sino nka twebwe abahungu mugenzi nawe urabizi ntuzungina wabaye tuvuze ati ngo nahubwo mukoreye kanora tuvuze ati ngo tujye ngo tuvuge ngo abahungu ibintu twahuye navyo reka sha sindakubesha nka anya abantu bose boce bagwa hasi bakaraba bakavuga ati ibintu ntibiba abakobwa bivuze ko ari twe dukunda kuvuga twe turabameshante sometimes twe twahuye n'abameshante nimba oya twebwe turagaragaza amarangamutima cyane kandi simvuze ko namwe mutababara ariko twebwe biroroshe cyane ko tubabara biroroshe cyane ko mutubabaza kuko muradusumbye ingufu ubwa mbere n'ibyiyumviro biroroshe yuko umuhungu ari wababaza umukobwa ariko sindiko ndavugira abakobwa sindiko ndavugira abagore ariko biroroshe cyane ko mwebwe mutubabaza gute niyo mpamvu nombre nyinshi kwera mufise umutima woroshe mugana ntibaze ngo twakoze ibintu biri grave oya namwe nyine muri yizi yuko muri yizi aho mvugishije ukuri ndabizi ko namwe tubababaza ko turi abantu ariko la plupart y'abababara ni twebwe ariko namwe murababara cyangwa ubivuze wisunze kubera yuko maybe uri umukobwa cyangwa ibyagushikiye burya ndakora ikintu kimwe nk'ubunye ngo toja mu bantu bari kwadukurikirana tuvuga ati ne nk'ubunye abahungu n'abakobwa n'abahe babaza abandi cyane kuri tugiye mu kuri amakomantere usanga abakobwa bavuze abahungu kubera yuko aribo bahuye nabo natwe abahungu tuvuga ati n'abakobwa kubera aribo batubabaza nanje ndiko ndakubwira tuje mu kuri sivyo sinahakanye ko mwebwe tubababaza canke dushobora kubababaza ariko nombre nini ibabara ni twebwe kubera muradusubira inguvu kanshi n'uburyo usanga ari mwebwe hani ufise bwinshi n'ubwenge kutakavuga n'ubwenge n'ubwenge barabasubye none muhungu n'umuhungu urumva rero iyo ufise pouvoir nini ku bantu utikontroye usanga wabaho nyanzi ni muri iyo way ndiko ndavuga ko ari twe tubabara gusumba ariko namwe murababara mbonda gushigikire gato mu bisanzwe je imisi yose nta munsi numwe nigira mpengama namvuga yuko tugiye mu by'amarelation no kuri mu bisanzwe abahungu turabanyamafuti nubwo abahungu badakunze yuko ndabivuga abahungu dufite amafuti menshi gusumba abakobwa kasiguri iyo umukobwa akunze byanyabyo agashireko umukobwa akunze byanyabyo aba ari umuntu atekanya tuje adashobora gukesya ngo ariko arayebayeba ngo aja mu tuntu naturiya abatekanye ijana ku ijana niyo adakunze mugabo umuhungu nawe nubwo yokunda byanyabyo vibe arabizi nawe nyene nzibiki nukuri abahungu batuje numwe kwijana numwe kwijana kwe jewe nari nanumye reka dushingire ntahe nari nanumye ibintu ndamukundira ariko reka mvuga ikintu kimwe ibindi mugasi ndabivuga n'umuntu nahengama araja mu kuri shaka ube uri inshuti we magara shaka ube uri nde kuri we niyo gushigikira mu mafuti wayagize wow donc
ntumva ko ari umutipe mugabo aravugishije ukuri iti ibintu bimeze uko ico kintu ni kimwe mu makari muhe chance fata 5 n'akabizu Habizu. Yes, bakuzi ba Yaga TV murano ko turiko turavibinga n'abano biyise aba bestie base ko tubita couple navyo turaza kubishika kibituma je sais pas ni filme duruka kubonamwo abantu batandukanye iri kira vibinga bita mwamikazi nuko ni filime ubona yagafashe hano mu gisagara ciza ca Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose novuga kuko ica ku ma televiziyo atandukanye ijya filime turayibonamwo fiko ndetse n'uyu nimba ntibeshe ego okay byaje gute kugira mu yihuriremwo byo bari byo biriko biratuma mubana hafi filme urabona bagigomba kugira projet ya filme baragize casting cyo nashaka sinari ko tuza kunahurira baragize casting hama jewe barambwira ati uzokina n'umuntu barampeza ibyo nzokina hama umunsi hageze umunsi wa tournage ndabona banzaniye umwana mwiza nk'uyu nawe ati cafatiraho ndavuga ati mbega imana inarema we hama nibyo dusanzwe tuzinanye mugabo pana byatari mugabo iri mu bintu byatumye tuba proche cyane. None fiko uwovuga yuko uno mukobwa yahinduye byinshi mu kwigisha gukunda yoba yibesha kumengo we ntiwari romantique byagenze gute? Oya jindi romantique gose muri famille yacu umuntu atari romantique nkoya baratuzi twe muri famille yacu romantique gusa aho gusa wongira ngo maybe abantu je nari mpoze sinari bwatamwe kubereka reka mpere kuri no mugenzi wanje hama nihagera ko ndonka umufashe naho muzobona ibirenze. Reka tugende kuri no nshuti yawe kwisanga mukina scene imwe sinzi ko muvyita nimba ari role na fiko wiyumvise gute? niyumvise neza nabifashe neza nsanzwe nkinana n'abandi ariko basi hari ukuntu hariho umuntu muhurira mu kintu mukumva connection ni nziza hagati yanyu. Wow. Rero naravya appreciatinze cyane. Waravya appreciate kandi wumva biranukunezereje. Niki kintu washimye ukuntu yaktinga kuri fiko niki washimye? Araba mu kintu neza arakina neza ikintu ukabona nivyo ukabona byabaye ubuzima busanzwe. Arabibamwe nyene. Yes. Reka tuje kwa fiko niki nawe washimye kuri uyu? Byose numu good actress. Amaze gukina nyinshi kandi ndi umufana wiwe ndacyarazi ntabyo bakubwiye. Rero gukorana nawe ni ibintu bitesa byo biroroha ubuzima buratemba abari nko kubaho nyene. Ndibuka rose ne twakinye utoje wikina nje numva wonyine aravuze ngo mugango ndakuboneye n'ukuri kuyongo umva wamengo nyene byamutushije yavyegereje umutima gose mugango ndakuboneye kweri. Urumva rero bimeze neza tuko turabaho kweri tukina nyine nk'abantu nyine bari muri babirimo. D'après vous kuri histoire ya Mwamikazi ku muntu atarayiraba nikihe wumva wo mutumirira cyane yo kwitega? Mwamikazi nukuri ni histoire yihe? Singiye kuvuga story yose ariko Mwamikazi irimwo impanuro nyinshi cyane irimwo irigisha ariko kandi iranatwenza ariko kandi iranababaje
mu majambo make ni inyigisho umuntu wese yokenera akiri kuri inosi. Rero nuko ndatumye abantu bataraja kuyiraba, genda kuri YouTube channel ya Fanny Lavin official, muyirabe. Tugeze kuri episode ya 2, hari abayiraba kuri YouTube, hari n'abayiraba kuri RTNet canke Kendi TV yacu yitwa nde. Dufise amateleviziyo nk'angaha yerekana. Yego. Wewe kwisanga muri Twafa vyagenze gute? Vyagenze gute kwisanga muri Twafa? Barandondeye. Mbwira ko hari igikorwa kihari. Vuga cyane. Ndikunda kuvuga kivu. Barambwira ko hari igikorwa kihari. Bagomba ko nobamwo. Hanyuma turayaga niko kuza. Wewe ntabwo buhora ugira nko kubona uri Porsche ya fiko kuko abakobwa benshi barakunda kuvuga ati iyo ufise umu besti kenshi arashobora kukubuza isoko. Kumbuza isoko? Mvuze isoko ntumbe cyarico uracumba. Wewe byo bintu ntaho uhora wicara ukavuga ati ibintu ndiko ndakora kweri abantu ntibavuze have bagira kandi fiko mbona umengo numugenzi asanzwe ntari muri gahunda voilà n'umugenzi wanje best friend biratandukanye n'umusheri. Rero nibaza ko umuntu ankunda by'ukuri atotinya kunyegera ngo azi kumbwira ko nkunda kubera mfise nk'ama voyage mwamamwo n'amaselfie mukubitana. Je ndiyizeye simvuga ngo urumva ngo ndase bestie ngo murazotinya kumbwira ko nkunda ngo kwera abona turi proche. Umuntu bujya gukunda by'ukuri biragoye ko giving up byoroshe. Aba yumva ashaka kumenya neza uwo muntu nimba ari bestie wawe bimeze gute, donc araza agenda atakwatagiza. Umuntu azoza canka gatinyira kure uwo nubundi ntazo bari gwanje. Kanatsinda uhandi urabizi yuko babizi ko nabari ku bagabo bakurikira ntavyuzi nabari ku bagabo barabakurikira avuga ati reka kandi bazi ko bagize ama mariage. Rero urya ibi asiguye n'ivyo umuntu vy'ukura gukunda vy'ukuri apana abandi burya ibi ntabwo vy'ubu besto biza kwirukana babandi bameze nk'intu zenya nka bamwe baza badafise intumbero nziza. Sindi umuntu afise intumbero nziza atiza kwicarana nawe bakayaga hama akamubwiza ukuri kw'ibintu nkene bimeze and then nimba mutahura bakavibingana. Rero muri ibyo bintu byabo sino nta guys ari kwisoko. Uri kwisoko ushaka umugabo nta mugabo ushaka apana ubunyene rero bamuritonze kwa muraza. No kuvuga ino couple yanyu ni kuvyerekeranya akazi sukuri vyerekeranya akazi. Oya twe turabagenzi by'ukuri n'ubuzima two turabaho vraiment twe turabagenzi by'ukuri muri bamwe berekana akamaro ko kuba aba besto n'aba best. Bon turabagenzi twebwe tubigaragaza kuri twebwe hanyuma ubibona kabone ubwo bucuti peut-être nta bindi byishije inyuma ya kamera. Rero nk'ibiki twebwe turanamutemberana cyane murafite vibe midasanzwe murasohokana ama challenge murayagira. Oya jembwi urabona nka jewe nk'akarorero babiryoshe gusohokana umwana mwiza nk'uyu ariko kandi ikindi naco gutemberana nibisanzwe ni nko kunyi nawe umunsi umwe no ubwira ati mwene data tujane Gitega. Oya fiko shooting akaba ari wowe wiyegereza gusa none oya niwo merekeza ariko niwongira kujya umugira kujya nyene twosohoka tugafungura gusa nyene maybe ibintu byo gwana n'ibyo tutsogira kubera nzagwa mu ndagutse niumva kuri kuraza. Oya uyu unye kubera yuko ari umwana w'umwigeme bisaba yuko nyene umufasha ukamwengenga akobwa urazi yuko basaba yuko usaba kuba hakeya peu importe na mama wo muhakeya mushika wo muhakeya mugenzi wo muhakeya. Yes tugana ku musozo hamwe yo kubera umufasha vyo kunezera. Vyonezera kuko umukobwa mwiza n'umukobwa afise indero yubaha kandi
azi umunsi umwe naramubwiye yuko umugabo amwiteze azogira wow ahiriwe gose kuko umukobwa mwiza muri byose ayitonda urazi yuko maze kuronka message menshi bambwira kungene umeze hari umuntu yandika ambwira ati vraiment jewe uwo mukobwa ntanzi kandi nawe sindakuzi bivanye ndakubona nyene kuri social media uko nyene usanzwe uri kuri social media mugabo n'uwo mukobwa ntanzi ntavuze ngo ndiko ndamuvugira ko tuzinanye ntanzi bwa jewe ndamuzi yarakoze hafi yaho nakorera nanje arambwira uburyo yitwara ndavuga nti nukuri umugabo akora indira arahiriwe tu reka tukijanye ico kibazo kuri uwo nawe hamwe yo kwera umugabo fiko byo kunezera nivyo bari bibi kuko biza cyane kuri jewe haleluya nawura amadefo ariko amakarita ni menshi duhuza byinshi nene basha nimukora umuti mwumvise hala